banyita OLG aka mzee wa makauli. Tupa sombeni kutupe ndani, chini kwa chini mzigo wa hatari. Kina big booty, kina vibe za beach kama gig money. Niyo notinda gutemwa ibi sugar mami. We itabia ni kaje gitse bebe, kaje gitse vraiment ni OLG Oleg. Manijyango mirarenze sana. Indirimbo yanje niyo burama abakobwa afite ibisusu. Kubera iki none uzoguma utuzanira ivyo bintu? None wowe ufite ikibazo none. Isi yo inchi yakutafuta ngo mama hiti ibiki. Iki ni gihugu cyo kuronderamwe abasani ngo ibiki. Iki ni gihugu cyo. Abasani rero bahari. None ubona ari mu cyo kimwe n'ibindi bihugu. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Muhundire ndabaramutse bana mwese aherereye ni Himbazance Delicia kuri micro. Nko munyumva ariko mutambona. Wotaragira sabana bien sûr, nkundure igire, je commentaire partage kugira ngo bigende neza cyane imbere akamenti ko n'umusaza. Yarambujije sinigera ndamvuga mu izina. Urakoze. Sishobora. Arivuga cyane ndamuvuga. Je ndivuga. Gafite ama freshere menshi mugabo. Pesa ni nzuri mwana. Sinajua. Amahera ufise. Tanguye karuho. Je mpore mu mbona. Okay, nta kibazo. Iyo ni jaruzi naguhevye. Oleg. Urime kwacu. Aya. Yeah. Nkuko rero mumbona ndaramukije abakunzi bako badukurikirana ni OLG Oleg. Muga bisaba agenda givugire mugundi ntamvuga mu izina. Undi nanje sishobora. Uvuga ugwego cyane Mr. Kaje aba boss tumenyane maze gukora ibintu byinshi ndabaramukije rero. Ore umeze neza rero. Amahoro. Je meze neza vraiment. Amafreshe ndabona man amafaranga usigaye mw'imisi ufata ararenze vraiment. Ava yuko tubandanye ibindi bintu uno mujama heruka gusohora igikorwa gikomeye. Ava yuko tuza mu bintu vyimbitse kaje utugirira akantu gatoyi gusa hama ibindi ni mu nyuma. Banyita OLG aka mzee wa makauli. Tupa sombeni kutupe ndani, chini kwa chini mzigo wa hatari. Kina big booty, kina vibe za beach kama gig money. Niyo notinda gutemwa ibi sugar mami. We itabia ni kaje gitse bebe, kaje gitse vraiment ni OLG Oleg. Manijyango mirarenze sana. Ijyango vraiment ndayumvirije ndumva umenga je ndi mu yindisi. Irarenze. Sindi statikare yawe nabonye yuko yamaza amaradiyo y'abandi amantuze yamaze. Nikwimeze nikwibisaba. Bisaba uvuze iradiri nko kuri 40. Hapana 100% no. 40. Ari yanyu mugire nka 50. Kuko 60 ni kuviyora iradi. Ni nziza sana. Natanguye mvuga yuko amafaranga ufata vura mwino misi ni meza cyane. Imba ari umushera gufashe neza ntavyonzi. Ahatandukanye ndurumva yuko usanga ibintu bimeze neza cyane. Ubundi ndakwibarize waje mu muziki yore ungana gute ufite ibiro ingana gute? Là c'est ma 55. Ubu 85. 55 85. Manu muziki ni fresh vraiment. 55 85. No muziki gusa canke ufashwe neza. Mboni byose no muziki utakugaburira nyene basi ukuje mu nda no. Jewe mfise abavyeyi bamfata neza. Mfise mama yake ko bivuga. Mama yake ni imisi manu araharawe. Kumirete hajya baravyumva. Mais attention. Amezi atandatu uri hari aboro. Fungura ngaho nyene kandi fungura ivyo wifuza amahera yafise. Babivuge bavyumva. Mu mpimba ni wanyu. Naho je nahonze. Ore warafunze mu mpimba. Je nagiye kurangura. Dubai. Mbwa amafreshere wazanye yarenze wari none umva nari ni Dubai. Atanze hari umuntu yavuze ati jewe hako noguma ntembera mwa kino gisagara. Shaka mbanze nje hajya mfungwe uva ufite amafreshere arenze mani. None katanizuba ari gufata. Nta nizuba. Yego. Nta nizuba kandi urumva yuko nibaza ko nkaho uri umustar wari ufashwe neza Oya ni Jennifer none yabo gufata neza guta abanyororo. Wowe nyene urifata neza. Urifata neza uhushaka. Umuziki rero uvuze iki kuri Oleg? Umuziki ni umwuga untunze utunze n'abandi bakura iwanje ko ivyo ndonka ndasangiza n'abandi badafise. Urumva umuziki ni ndawuhevye ni benshi bobura.
nuko Wow. umuvyeyi wanje wundi yego ako niko kantu nayishaka kumva ni benshi cyane mwino misi Yego. ni benshi cyane mu misi yahera bavuga ati Orege yarazimye Orege ntitukimubona Orege mbe nibiki abandi bavuga ati Orege yabanje kwanza kuja kuvyara nanje ndavyara ngo biza abana benshi byo bari sawa ndavyifuza vraiment abana benshi uraba bafise ndavyifuza ntaje katubanze duhagarare ku muziki reka nkuntera iteka Delisi nene ntabufise aya muri uno mwanya ndavyifuza mbwa ntabo umeze nka Simbizi uwo ntawenzi Simbizi nawutse urumva ntaco abantu twe tumaze iminsi tuzi yuko Orege yazimye habaye iki byagenze gute bon jewe bivanye n'ibintu agenda ashikirwa navyo narafashe umwanya wo kuruhuka bw'ibikorwa nako ndabikora abandi bararirimba kugira bagume baronka ama concert ama contrat mugaje naho mnoreka kuririmba nkamara umwaka ivyo ntibibuza yuko nguma mu concert ku miziki mfise ni myinshi rero no muri ako gacerere nahoramwo sinari nicaye narakoze imiziki 12 nzoza ndasohora umwe ku kwezi urumva imiziki 12 mu mwaka umva ni sawa Ahora nashizemo amakolabo urumva nshobora kuba imiziki 20 ku mwaka no banduma rero agacerere kaheze ndemesha abakunzi banje n'abakunzi b'umuziki ko twaje tuje ego mwaje muje bivuze yuko ubu uye kuryama bitagikunda nje mva kuryama nahejeje njya mu mwaka wose ariko nk'umuntu ore ushobora kuba waragiye ku ma stage menshi ushobora kuba warakunzwe n'abantu benshi ariko mu minsi mike tukabona Orege kwa kuntu abantu benshi bamukunze nta numwe yanyase abakuzi nibajya nyene barahari abana abakuze barahari ikize rero Orege nigako uzosanga ugira umufana w'umwana yego uri umustar ni chance nigaki ni chance rero ni ibintu nsumba benshi nawe mwana wanje urabizi ko akunda kaya kabebe kacu ni gake cyane uzosanga umwana gufana ariko rero gutangura ku mwana hose tukabona Orege vraiment ama stage atandukanye ama award abanyeshure mu minsi mike cyane tukumva Orege arazima kutavuga ibibazo navyo biba ni histoire ndende biba nyene urabizi byinshi twaho turabivuga rero ivyo bijamo kandi bimaze kuba kabiri muri periode y'umuziki numva hari ibintu byinshi bice biba nuko rero ubu bivanye n'amategeko bagiye barampa yuko nsoye indirimbo banza kwiraba ababijejwe hariho myinshi bamaze guhagarika rero ubu twatanguye indi system akujya kwa doctor korayo pasta barazikunze ababoss tumenyane nta bibazo birimwo ubu rero turi kuri system nk'iryo muga kwirekura 100% bizoba muga mu gihe twaronse iyo liberté cyane ariko mengo gumuzana vya bindi nyene dusanzwe tumenyere vya bindi vy'abana hanye inyoma oya je indirimbo yanje niyo buramo abakobwa bafite ibisusu kubera iki none uzoguma utuzanira ivyo bintu none wowe ufite ikibazo ivyo bintu bimenyera uko nyene je banyita délégué général none nzokora indirimbo itema abakubu uzocura amakomantere wowe nye ego je mu bisanzwe umuziki wanje uratambika sivyo kandi umuziki wanje usokana na video rero hari ibintu bitaburamo nkuko je nanje noburamwo nanje hari ibintu bitoburamo kameme je birajana hari ibintu bijana mukate n'ivoka birajana intete ku biharage birajana nanje nuko kazufuma ajamwo umwe apana ko nshirayo 10 lakini yasikose tu mwese mushikirwa abana bose b'igihugu bazoshikirwa wow iyo uri kuraraba rero kera nubu urabona ko hariho uruhombo kuri Orege canke atari runini si runini cyane muga presence nyene mugabo tureke kubesha mvuze si runini abakunzi ba akamo bariko baradukurikira uruhombo ni kubura ubuzima kuvaho niko uruhombo rwa mbere kwisi na president bo mukubita kudeta mugabo byo turabizi yuko twese tuzobimenyera twese ivyo bon nivyo wacu kameme rero ku muziki ngene bimeze ku muziki ushobora kuza ufite umuvuduko usara gute ukacumara periode gatone mugabo pole ndo mwendo je ndo musana atari wa ma periode ndo wibihe atari wa ma periode ni wandi ngo donc bihe naho nyene birashaka guhinduka oya ibihe nibihinduka ibihe vyamaho urumva bisigura uzo gushika imana imwatse ubuzima nta bindi je nk'iharuko
ibintu birahari si mungu tu atupe kumuzi ibindi nkihari kandi nibaze yuko aka gacere nahoramo ku mwaka byarangiye byahetse bishima yuko rero ugira uveho orege ugira utume dusubira kukwibagira twagiye tukubona mu minsi yahera ku ma stage y'ahantu ugenda ugasanga uriko winjira muri ntuze baguhemba babinjira ku bihumbi 2 ntaco bigihumbi cya thanks nka roriro bavuze nibisanzwe none nibisanzwe gute ore ushobora gusanga we hajya umvirinza kubwira ingene bimeze banzu rinde ndakwereka biratandukanye ruguru haragoye cyane ushobora gusanga we bamuhaye ore mugabo naho ho reka ndakubwire abantu bitandukaniye niko sano riri ushobora gusanga we bamuhaye nk'imiliyoni ziwe 3 bavuganye neza yego mugaca avuga ati rero ikaba kwa gusa hava huzura abantu bagira ibi nibi mugareka tugire igihumbi kwinjira nyene ruguru bon aha twe turi abantu tugira ba VIP town ama showbiz biki muga ruguru suko ruguru na Diamond bori hani igihumbi 5000 niboza muga igihumbi bo bavuga ati okay hari ibintu biragoye sivyo rero bijya novuga yuko sivyo hatari mu gihe tutazi ukuri muga nibaze yuko we babamuhaye mu gihe muga baguhaye we fresh kandi urashaka kubibabuza cyangwa ukababwira ati bon biravana kuko ushobora gusanga bavuga ati amahera bazotoza hajya na security izoba yafashije kubera mva no kugihumbi haruzura abantu ayo rero bazotora nazoja ku ba DJ nye bavugije n'aba security tu biravana rero je nanje nihaye yuko umuntu afise amahera cyangwa atafise vraiment umurundi we yitwa umurundi je kumbona asa amahera aya ni ibintu bisanzwe no mujama arishisha bugufi ico mbare ndabivuge nta kantu none turavuga inyuma ya kamera okay yeno nga live babone kutabesha uno mujama vraiment arishisha bugufi cyo kimwe nk'aba bandi kaje abantu batanze 10 ngo ndakaze ukuntu raba n'amaso yanje none n'amaso yanje ngo nabakomeze ubwo fresh usigaye ufise vrai sawe umuntu vraiment arakoze ibara arakoze ibara manska ufise umufiance kandi uramwemanga ndakuze njyari mariage je ndakuze turizera yuko bizoba vuba simana vyonyene bikora birashobora no gutaba vuba ariko igukuru nuko umwemanga si vya bose bimeze gute mu muziki arakwemerera cyane none yonyankira gute ya ndirimbo zawe ziba zigoye si vya bose babyemera ni bisanzwe ni bisanzwe kuri wowe mugabo none umuziki n'akazi biba bigoye umuziki n'akazi nshobora gukina ndiko ngira ibintu vy'ubona mugabo ubuzima sandi sérieux yego nanje nyuma y'umuziki uravye imiziki umengo ndo umuntu agoye sana nyene avyimba vyatari orke sivyo na gato nyene turinze tubona nabe byaciyemo mbwa tutarabona numva ubu biba bigoye nuko ariko uramukunda sana ndamukunda akajambo kamwe basi kuri Imana imundindire nta kindi gusa uzima mwanangu wa romantike si bora uzima aho yaje mvuze ubuzima imbere sivyo wa romantike no shaka nsongora imino mvuge bizu oya bizu zo nubu nazimusigiye nubazishikirako musigaye mu bantu twari kumwe yamperekeje narinzi ngo musigaye mu bantu nubu kandi turashobora no guhura nkamuhe nk'izindi ndashobora ku mazi 3 n'izindi zibiri atahana za reserve za take away ariko ni mu kibana ariko niyo rege rero twabonye mu makolabo yaba Bienfrima nka Bosi turabona umwanya umwe aticaye cyane bijya bivuze iki kuri Oleg ni sawa je ni haye gahunda yo gufasha gufasha vraiment biraryoshe iyo uvuze gufasha aho ntituba dushatse kumenya ivyo ari byo gufasha umurinzi wari we wese je hari abantu bavuga ati bon urashaka gukora n'umuririmbyi ngo batonya ugasanga ko arakonora kariyeri we kariyeri uko uravuga ngo mu Burundi mwe murahizi je ni haye gufasha ivyo birakwiye ivyo navyo kuvuga kariyeri twenye je no yihindurira canke nkayigira uko canke nkayiduza canke nkayimanura igikuru nuko mba naho ubuzima butari bw'umuziki ari ubundi buzima si bisanzwe none rero je nifuza ko nofasha nyine bakore je ndiko ndasaza abandi bafise utugubu bakore bazokora ivyo ntakoze uruwo kuva ryari haje ndo wakera mugabo ni waheze gihe na Babyface
ni wabahezagiye vya vrai je ndafise ifoto nambaye kirya gikanzu ndamukoze ku mutima no ngaha wahezagiye niho mvuga ati je ndi hasa banyita Baraka Oleg je ndaguhezagiye irape yawe ivyo bintu urapfura bizogufasha bizogutunga vuga amen amen subiramo kandi amen gira ku izina rya data ja bless this is la beauty biface kandi nuba ariko arabikorera ni sawa ni mihezagiro Oleg Oya ni Imana ni Imana gusa rega nije mihari Imana ibicisha mu bantu ivyo naho ndavuga umbaye kure ndakoze mu maboko nuko kabya mwambaro wazurubashwe watura kujya kuntu watura umenga navyo nyene biriko birakora ugasanga nuko ukabona umenga ibintu ntibiriko birakora mugabo rero kujya kuntu ubu vyatuye kubuvuze iti akanwa kararema attention urumva yuko bitegereza kumera uko yego ni timu rero Jobundi narakoranye ikiganiro n'abantu bara kuri no televiziyo bakwidogera. Yego. Orege yaratwivye indirimbo, Egerayo Orege yaratwivye indirimbo. Ategereza kuza agasaba imbabazi. Ntaguciremo premier majija sindirimbo yiwanje ndibaza. Ntaco. Mugabo bavuze ngo ni Orege vyose. Oya baca bafata mukuru mu ndirimbo. None umuntu andondeye mfise indirimbo yitwa Egerayo. Nitwa El King. Tuvugane tukagira ibiharuro byose hama nanje nkandika indirimbo nisunze ijambo Egerayo. Wararavye hirya kiganiro ariko kuronkiyewe ndakizi ni babandi bo mukamenya timu Egerayo Egerayo je nabimenye mu nyuma kandi bisanzwe si bisanzwe none nivyo kandi bidoga none bakora iki none je bidogera jewe si mwenye misi niko mwenye nyimbo mimi msanii wamefichi wamenipa pesa ngufo yuko uza mukabanza mukavugana tuvugana nabandi je deja ntabo nzi deja Nage bavuga iyo si projet yanje jino tianje yaraheze ndijyamiye n'indirimbo sinzi yigeze nije nce nza kubivyura gute donc habwo sinzi nimba gico no bafasha sino bata wobaha nimero yanje bakazondonde nkazoca ndabaha nimero ya El King mugihe batayifise cyane ico bifuza ko bafasha canke yo bakora kuri iryo ndirimbo nanje nkabibafasha kuvyumvisha El King kandi ndibaza iyo equipe yitwa Egerayo niko yitwa barafise n'indirimbo yitwa Egerayo ne indirimbo zitwa Tima Eme canke Love canke True Story canke iki si nyinshi none ucuvuga ngo ni gwa wewe nde kwanza wewe nde ufise imbugiti karishe ni wajya inyama bivuze yuko rero ntibamurondere Oleg nta kumurondera bivuze yuko je bandondera bakambwira ico bifuza ko no bafasha kuri El King naho nyine sinibaza ko kari kuvyayegerayo oya ahubwo nibavuga ico bashaka neza mu mutima bakora indirimbo yitwa Egerayo ya Egerayo team irimo El King meme na je nakabaye tukubiti n'umuntu mwiza none tuje rero kuri Kajye ni indirimbo mvuge ko ifise umuvuduko mvuge yuko atamuvuduko uko rero uko umuvuduko bivanye n'umwaka nari imaze ntakora bijya birakwiye ni sawa none bijya si sawa ajye uremera none wewe ndi uzobiraba none uremera ko bijya biri sawa Gaorege no bijya biri sawa dans 4 jours bro hafi 70000 kandi je atamuntu numwe ndungikira link ntaje ntari ha promotion ntagira ibikini je ndashira YouTube gusa bivuze ari cyo bikubwiye mugabo nkuko wari umaze iminsi byose udakora ndabizi comeback iragoye aha na bado ndacavunika mu muziki ine nzosora muri isama muri amezi ane ine numva iyi ni intango basi yo ku devieja YouTube niko no bivuga yego uteguriye ntangure kwanza abantu baboneye ko rero ibindi ko ndavuga ngo mamvuga yuko naje baboneye ko naje ivyo bashobora kuvuga turaduhenza aho kandi urapoteye no ugaca babona mu kwezi kumwe cy'amezi abiri ndiri mukundi ko baravuga ati okay mugere ndiko ndabaha ibintu byiza harageraho bya bintu byose byiyegeranya iki ugatangura biragoye comeback uteguriye kino na abafana biwawe ore ndabategurira imiziki je naco dufana abafana namasho nta namasho amasho birajana show zirahari nko muri sama muri ayo mezi ane se nka show 50 J'avais je kora par semaine ndakora concert none wumva urumva yuko twitege nka twebwe abafana biwawe ba Orege wowe nukuzurara aba stati yanje aho uzoba uri hafi hari n'igihe uzoba uri mwaro umve ubone stati usange ndi mwaro nyene ubwo sinda kubera kiruguru misi yose Orege ruguru ni ikirori kiri abanyabujumbura umva banzurindire banzurindire ndakubwira banzureke nyine make yurya uramaze kubona ama contrat yanje yambwira
ntayuzi nayo nzi n'ukuri numva ivyo sindamurenga wobijisha gute umva ingene biba bimeze ruguru ni ama province 17 n'iyi wacu 18 aha abarundi turi miliyoni 13 aha i Bujumbura hari n'imiburi miliyoni meme nka zitatu z'abantu aha i Bujumbura urumva 10 miliyoni zisigaye none Gitega Ngozi Muyinga Kirundo n'ahantu bajya Cibitoke Bubanza Rumonge n'ahantu bajya vibe none kandi baraguha neza hari aba boss bafite amahoteli azimvye baraguha 2 miliyoni 3 miliyoni kudura ukakora c'est simple gusa twizere yuko ubuye nta gusubira inyuma nta bihari menga na Fizo yarigeze kuvuga umuntu mugarukana bo gusubira inyuma vyobaho byose ni Imana ushobora kugwara nkamara umwaka ntabyo ivyo ivyo rero mvuze yuko ivyo muri programme mfise nta kwicara bisigaye ni Imana ubu yaje wow tuko rero turarangiza uri kurabona ndagucishe mu basta bagenza canka abaririmbyi bagenzawe n'urukino yego sinzi ko rubonye rwateguwe na Amipro ruhuza abakinyi bahari Gitega n'abaririmbyi sinogena ntabikubajije kuko uri umuririmbyi bien sûr nubwo utarumaze imisi ugaragara kuri Oreg bijya bintu bimubwiye iki bijya n'igikorwa ciza guhuza abasani ubwoko bwose kweri mukambara jazz imwe wibagiye gufunga isaha mwenza akagufungira vyiza tutezwa gushimira Amipro tukashimira natwe baririmbyi bamwe abashitse n'abatashitse kandi ico gikorwa turacemanga nta mahera tubishiramwo ngo uraduhangwaya na ivyo nivyo nshimira abasani kuko nta sinibaza yuko hari abasani babahaye amahera baguha ngira naho nyene kurara unabishoboye je no kwirihira ni hotel bisanzwe urumva kijya n'igikorwa ciza dusipoza yuko nyene ari nka vacances utuntu kuryoherwa biraryoshe rega tuma twifunza umwanya wose gusa rimwe rimwe biraryoshe kuja ahantu ukabona abantu benshi ni byiza ndashimira Amipro ndashimira abiteguye bose bituma nta rindi munsi nafise umwanya urukino rwa mbere rwa gwino rwabereye ino n'ubu baraduze vuba kandi ngo barasubira mu Cibitoke nzobamara no i Bujumbura nari mpari gusa sina naje match yaheze uzokina rero mu Cibitoke uri sire none wo minimene zingahe no Omakombe disi aya ntabwo nashobora je no jam kuri defense kwera ntuguma wirukanga cyane utingana n'uwuje je nanje nyine ngana ngize nkuku abafana baca bakoma induru ngo ndishe umuntu oya ni sawa none nonde muco mvuga sida kayo ushaka kumbwira nabi Derisi oya sindakubwiye nabi none urazi umufuko wanje none oya sindawuzi mugabo ingene wari usanye urakoze frema ingene wazimye Burundi ega twari twibajije yuko Oreg kweri mu bantu bazimye no kuzima bisigo mugabo wibuke ko azima watsi ndabizi kandi nta muntu yandika amateka kabiri mbere ivyo urabizi none barayandika nyene kabiri ntibikunda banza ureke kabiri nibibaho birayandika none ndakubaza nk'ubu nkoze indirimbo bon igasubira kuri ya views yanje ya kera nibiki bishasha kuri je kuri ya views ya kera nyene abantu bajya abantu Burundi bwose bajya abantu bandi bakabimenya gusumba ibindi bikorwa ngira no banarakoze bitamenyekanye cyane ubu urazi gituma woba wanditse amateka nta yahari ubwa mbere wayanditse mu nyuma turazima ega waraguye baraka nta muntu yandika amateka kabiri nka burya bavuga ati nta muntu yakira Yesu umwami n'ukiza naho usubira kuja mu vyaha ugiye kandi gukizwa barakubaza woba warakiriye ego narakiriye hari ibintu batakwatuza kandi nuko mutona Joan Oreg ni Oreg none ego yapoteye mugabo ndengano semams shikamo mzee ndakwibuka delegation umunyeshuri wese azoba habizi je ndi umuntu ngana narabikoze naho no kwicara so nkirondera ubuzima bwiza nta kibazo isi yo yinshi yakutafuta mu ngo mama hiti ibi iki ni gihugu cyo kuronderamwo abasani ngo ibiki iki ni gihugu cyo abasani rero bahari none ubona ari mu cyo kimwe n'ibindi bihugu bivuze ko tubijemo aha ni kwidigadiga oya amna kitwa pabuja Burundi ko wasani ni haragera ivyo bizonko myaka 20 aha ni haragera ko turonka inoti none igihugu coba mu bihugu ngira bitatu vya mbere kwisi yose bikenye hama twe twifuza gutera imbere gute tuko twirukaga n'amahera turi amakori bubaka amabarabara kwanza amasare yacu y'imiziki hama natwe bazoduha ama sponsor bado sponsor amabarabara ajya amaza nk'amadengereye dufise ibintu byinshi byo gutegura umuziki leta nturawufata mu maboko muga Rwanda baraje kubaka amazu amahoteli y'ingenzi ibintu indege barafise ibiki abasani barabaka kugira bazane ingenzi none ubu
dufite byinshi byo gukora nka tw'abarundi. Ni umubyeyi wawe nizera rero ko agufasha uko bigenda kose, mama wawe nizera yuko agufata mu mugongo mu bikorwa bimwe bimwe. Yego. Kugira ikintu umubwiye. Ndamukunda cyane, ndamwemera. Mama uramukunda, papa nawe uramwemera. Papa ni mzee wa makauli kama mimi, ndamwemera. Nyene ndamukunda cyo kimwe nka mama. Mama nyene ni mama, abamama murabizi, barira babonye utuntu. N'umuntu agututse kuri commentaire aguma yagiye kumusangaye. Aguma avuga ati mvira ku mwana wa Shano. Uwo namupenda kabisa. Lakini mzee wa makauli arahari gusa arabona igicana ciwe. Anje ndamwemera kubera hageze ibintu by'amakauri menshi mzee ndo anafika. Habaye n'ikibazo gikuru ni ambassadeur. Ngize nkuvuga ati bimeze gute? Tije ko baranyimvira nabi. Urihe? Kwe mugo mama nawe aca telefone ande mutamwe ati wa mungo wa mukuru. Ibi ni numva ko mzee neza kumwemera. Nkuko rero. Kandi ni na Jean Maître Muvayo yagufashe mu mugongo. Ibibazo bimwe wagiye urahura navyo ufata mu mugongo, kandi ari wari wadekonye man, ari wari wadekonye ariko aragufata. Anje ntabwo nadekonye. Waradekonye. Nadekonye iki? Wewe wadekonye bijya bintu none vraiment none nakubajije ibintu vy'Imana. Nabikubajije ivyaha navanze n'Imana. Bijyanye ntacu, reka ntacu tuvuge ko udadekonye, ariko mugabo we yaragufasha. Ahubwo barandekoneye. Bakudekoneye gute? Ewo washaka wobuzeho nyene ko ngata abastari bahari. Washaka wowe uraco bita umu artiste nyene umustar nyene wo kwita umustar. Twese turabikeneye. Twe turabikeneye aha ni turaronka tujapata. Yego urashaka kuronka aga contract ka 200 millions mu givyo ntibikwiye. Mugabe igihugu wabivuzemwo ukatuzana na bijya bintu bigumye ore mu gihugu. Twe Burundi twifuza ko leta yacu vraiment turashigikiye yuko ibanza itegura ibintu ko nitwobona tuko turubaka amazu hama n'imiduga dufise ikwegana mu gatana amabarabara dufise. Reka duterere iduriye amakori tugira ibiki n'ibiki hama igihugu hanze gitagati hama turonka ingenzi hama baduha ama sponsor dukore ibikorwa bizana ingenzi hano hameze neza. Uko nakindi nimuze bibaze ko muziki w'Uburundi leta izodufata mu ntoki ifise ibibazo byinshi. Ifise ibibazo byinshi byo gukora. Ifise amahera menshi kirarondera. Ahubwo tuyishigikire hama kugira azoshikina indi nzira. Ivyo nije nabikubwiye. Jewe Mandela. Ni Jean Maître Muvayo sinari bwaheze yaragufashije mu bintu bimwe vraiment arakugwa inyuma agira ikintu umubwiye ore. Two turayigereza ku musozo ugira ikintu umubwiye. Maître Muvayo ndamushimira. Yambaye hafi mu buzima bwose ahaduga ahamanuka. Umuvyeyi amfashije atashize imbere uburyo adashize kubera kubona impano no kungena ibintu ko biraba akavuga ati ibi ni accident apana hari umuntu akora ibintu bigirankana. Nuko rero ndamushimira Imana ibandanye muhenzagira n'ivyo ndamusabiye kwirambira n'umutama harambe kabisa arabe natwe ingene tuzokura hama bizomuryohera ndabizi afasha benshi turamushimira. Nshimira rero uwitwa Dej MC, directeur général wa Laboratoire Access, yitwa MC niko bamwita. Ndamushimira cyane ahaduga ahamanuka turabana nawe. Nkashimira uwitwa nk'umu manager wanje mu tuteur yitwa Aruna Ndumuha Holding, mu engineer akomeye cyane nga mu Burundi. Akunda kuba ari Sauza niwe yabaye cyane. Umva azana ibintu biri professionnel abantu batarabona. Yitwa Aruna ndamushimira cyane. Na Mutama Eric ahaduga hamanuka twama turi kumwe na Mutama Eric ndamushimira ni afande mwotsi nani n'umuhungu wiwe ndamushimira hari hose akaratwara canke ari he ku kazi tuba turi kumwe. Nawe ndagushimira kujya nyene. Ndakunda abantu barekonesa ukumva yuko malgré yuko maze kuba ufise izina kanaka mugabo wibuka ukavuga ati aba bantu vraiment baramfashije hari ibintu bariko baramfasha bikagenda neza. Ndanabibutsa cyane ndabibabwira yuko turi hano hantu tuko turakorera ari kwa Maître Jean Muvayo nahiwiwe kuri Jardina nakajardin kameze neza n'ahantu hameze neza n'ahantu hatesa nkuko mubibona. Nuko rero twari kumwe na OEG Leg Baraka. Okay, ntibagiye ntunge sivyo aha ni muhira urabizi. Rero ndashimira umuntu
yitwa Saidi ni umupapa ataboneka cyane bivanye n'akazi mba ndamushimira aho ari hose muri duke turasangira amahafi ndamushimira rero Imana imuhezagire amarenda ndashimira bariko baradukurikirana kuri televiziyo yacu uramutse na kaka bebe kawe ukabwire OLG vuba ariko arakora ndafite indirimbo manzi nenda kubwira ndafite indirimbo ngo masohore y'abana gusa y'abana kandi iryoshe muri clip tuzovugana naco bambaye udukanda n'agakobwa n'agasore ukambike Timbaland fresh wenza kubwira imuzonzo banambaye amacouleur nawe ukarabira kaze dukora indirimbo y'abana tuzogira muri YBSP y'ibintu vy'amaferejake gutamba yitwa Indero ni abana indero ku bana iryoshe sana na YBSP uzoyikoresha yobura ahubwo abashefo muri YBSP babwire ko mfise indirimbo Arthur turavugana yari nakomanse no munsi twavuganye ndafite indirimbo isabira abana ubufasha ama sponsor bazi ko je ndi umu ex umuansi muri Sade urayitse okay narindiyo twakoranye umwaka ndafite indirimbo nakoze y'abana bo mwibarabara iryoshe sana yo kubasabira ubufasha umva nyene kumotiva ama sponsor haze dukore nziza sana Arthur nawe mubwiye irahari kandi nzoyibaha YBS biragukunda kandi sana ni muhira uribuka ko je nigeze kuza yarigeze ndabivuga reka turamutse abakunzi ba YBSP n'abayirimwo bose tubaramutse turabakunda kandi cyane orege ifo yukuza ukagumamwa pana kudura uratwigira ku bintu byinshi nzoza ngume hajya Arthur turavugana mugabe ibyo bintu horo dusaba wapi sibisanzwe none Delisi aca ugumu we oya sibi ibijye bintu vraiment ifo kubiraba ukabigira biyane biza ahubwo ngoma nzane projet rero muzane neza projet muga zunguka dukore twese turavugana reka ndagushimire cyane kumbure ku batarabona indirimbo kaje baje kuri page ya Oleg bayirabe mubandaye muhezagirwa ni baraka bandana batamwo yongera batamwo kugira ngo bigende neza urakajampo kanyuma mubandaye nane mushikira ibikorwa vyanje mugende nikaje mubandaye mukurikirana ibikorwa vya Delisia n'umuntu ari ku mwanya ahantu hose bibera bishasha tubisanga abahari Orega arangora gose mugabo basha no oya ubu twatangura bizi nakwemereye ibintu byinshi we tusongeye gusimba rero ndabwiye ko ndabakunda rero nabemereye yuko ntazosubira kubanyoteza ibikorwa birahari byinshi rero amaso kuri ku marezo ukore ndagushimiye cyane nanje ndabashimiye cyane reka rero nshimira ariko baradukurikirana kuva ku ntango gushika ku musozo wa kino kiyago kuri Akamu TV twari kumwe na OLG Oleg utararaba indirimbo yiwe kaje ja kuyiraba kuri page yiwe Oleg kugira ngo bigende neza cyane indirimbo nziza indirimbo umuntu w'Imana kuri yumviza yababwiye ifoko ugabanya ni indirimbo ewana y'umudundi imeze neza cyane yari himbaza Delisia rero ndabashimiye kuva ku ntango gushika ku musozo mutibagira kugira s'abonner j'aime commenter partage kugira ngo tumenye ko turi gutamba twirorera naho butaha bye bye ciao